Mahoro mahoro ambasaderi, jewe ndi umukobwa w'umurundi witwa Shimirimana Josiane, nkaba nagize ikibazo ndi muri Iraki ngwara mu mutwe, ariko ndasaba ubufasha kugira ndabe ingene noshobora kuva ngaha muri Iraki. Baduciriye itike ry'amahera menshi tudashoboye kuronka, rero ca mvuga ati reka ntabaze ubufasha kuri mwebwe. Naciye kuri Elavi, inshuti yanje aba mu Gatumba, ubu asigaye aba mu Kinama, niwe yamfashije inimero zanyu kugira ngo ndabaserukeko mumfashe kugira ngo mbashe gutaha. Rero ndasavye ambasaderi wewe wo muri Katari unyumva ngo umfashe kuri iyi ofisi ndiko, ubamfashirize mu kubambwirira kugira ngo bandeke, jewe ngwaye mu mutwe, naratabutse mu mutwe. Rero iki kibazo ndakigendanye imyaka myinshi, rero iyo bishitse tukaza ino bikagaruka, nasabye umumama nakoreraga ndamubwira ati antware kwa muganga, basanga ndagwaye. Basanze ndwaye rero ndiko ndasaba ko notaha, bansabye amafaranga menshi ntashoboye kuronka. Ndasavye rero ubufasha buvuye kuri mwebwe kugira ngo mbashe kuva ngaha muri iki gihugu ca Iraki. Ndasavye imbabazi abantu bose bandaba kugira ngo mungirire ubufasha mbashe kuva ngaha muri Iraki. Murakoze. Ego marayo amezi abiri, mu mezi atatu naburamwe iminsi mikeya. Rero ndakora ngenda mwiganira umudame nakorera, aravyumva arambwira ati nzogufasha kuja kwa muganga. Nkamubwira ati none iyo umuntu yumva uku akumva uku bisigura iki? Ambwira ati ntavyo tuzi na twebwe, ja kwa muganga bakurabe mu mutwe. Ndagerageza guhora kweri, kuko uwo mumama yari yambwiye ati nkagenda iyo nkorera nkatera ingorane barangirira nabi. Jewe ndaja hagenda numye mugabo nkabona ndiko ndapfa ku kintu ntazi na jewe, ndiko ndasaba ubufasha kugira ngo bambwire menye ivyarivyo. Nkabaza ati none umuntu yumva amajwi y'abantu bavuga hejuru bisigura iki? Bambwira ko ico kintu ataco bazi. None nyene nkavuga ati none boba bandoze naye mu Burundi wacu kwivuza? Mugabo ndibuka ko naciye muri Sakana, kuko umubosi waje twabanye nabi, nkitura igipolisi kikamfasha, bigeze kubinshirako. Nshitse mu Burundi nkanywa umuti wo kwa Rojanti. None izo ngorane kandi wazikuye muri Saudiya uzizana ino kandi muri Iraki, kubera iki ngo wari uzi ko ugwaye ukaza muri Iraki? Ndavuga ati oya, ntavyo nari nzi ko ngwaye, biramfata iyo ngize stress, iyo ngize ikibazo ndagwara mu mutwe. None ico kibazo wewe ubu wagikuye hehe kugira ngo ukironke? Uriko uravyumva? Ndavuga ati jewe iki kibazo nagikuye hehe? Nagikuye mu Buganda, ku mupapa umwe nasavye akazi yambwiye ngo nsubire inyuma. Uriko uravyumva? Ni igiki kuri wewe uyo mupapa? None we iyo myaka yose wari umaze wari mu Buganda canke wari mu Burundi? Jewe nari mu Burundi, sinigeze nja mu Buganda. Nari maze imyaka 2 n'amezi 5, ubu turakurikije imyaka 3 ntava mu Burundi ngo shike mu Buganda. Rero nkaba narababwiye insonga n'ikibazo, ivyo bintu iyo nabikuye bamfashe kugira ngo je nsubire inyuma mu Burundi, kuko uwabinshizeko yaranse kubinkurako ngo nashitse imbere yiwe. Nkasaba ko ubutungane bumfashe bunyumvirize kugira ngo jewe uwo mumama abashe kundekura ngo ntahe. Yambwiye ko ibintu bita ngo tekinoloji ngo nububeshi, ngo uvuze ngo tekinoloji ngo ubungubura umuntu ngo urondegwa. Ntavyo nomenye jewe mu buzima bw'iwanje nzi ko ngwaye mu mutwe, ko nigeze kubikura no muri Saudiya. Uyu mugore yashatse kumenya ukuri kw'isonga y'ivyo bintu iyo nabikuye, yemeye kundungika mu rugo ku Mwarabu. Ndahicara ndahamara amezi 2 n'indwi hafi 2. Mu nyuma ntwara muri Sakana, maze kubona ko meze uko, aravuga ati uyu mwana nibamureka atahe, arampemba n'amafaranga yanje. Ndabazaniye kuri ofisi urwo rupapuro, yambwiye ngo icara ngaho. Rero abantu bandungitse, uyo John yaturungitse ino, ndiko ndamusaba turufashe kugira ngo ntahe, yaranse kumviriza ikintu na kimwe. Avuga ngo jewe izo songa ziwanje ngo ndazizi. Uriko uravyumva? Ngo naje muri Iraki ngo ndabizi. Ndambwira ati je naje muri Iraki ntabizi, ni mumfashe. Bibaho umuntu kugira ikibazo atabizi? None kubera iki nobwira abantu bose bakanga kumfasha? Ari wewe wadusafirishije, ari we nokomera
amashi kugira ngo ufashe ingene nova ngaha ukanka kunyumviriza ukavuga ngo jewe Josiane ngo ninda kubwira izo nsonga iyo nazikuye izo ngorane iyo nazikuye n'ingene zaje nkabimusigurira akanka urumva akambwira ati ngo none ngo kuyo mugore w'iyo ngo yavuze ngo utanga amahera ngo urayatanga ndavuga ati ego yakubwiye ngo uza gutanga amafaranga ngaha natanze 550 vy'amayiraki yongera kandi ambwira ati amahera ntakwiye rondera amafaranga angana n'250 vy'idolari ca ndamubwira ati ndungika ku kazi mfume nkora ukwezi kumwe ndaguhereze ayo mafaranga ngiye ku kazi biranka bavuga ati umwana aragwaye nibamusubize inyuma atahe uko uravyumva ndavuga ati sawa nta kibazo ngeze ngaha kuri office umumama yaranse kundungika avuga ngo jewe nintange kwanza impapuro zemeza ko nigeze kuba umugwayi wo mu mutwe ko mvuga ko je nagwaye mu mutwe ndi mu Burundi canke ndi Kampala ndavuga ati yindira muhiri wacu bitegekanye bagende barondera izo mpapuro kwa muganga jewe ndi mu mashine y'abantu bagwaye mu mutwe kwa Rojanti naragwaye no mu mutwe kubera ivyo bintu rero nimumfashe ingene notaha abavyeyi banje bakagenda kunkurikirana kuko aho ngeze meze nabi gose ndi mu bihe nashoboye kwihangana nirigwa inzara ntarya nicaye kuri office ntari buje ku kazi nkasaba ubufasha ko je notaha muhira mu Burundi namubwiye ati narindire bamuhereze urwo rupapuro bongere bashireko nayo mafaranga $2.5 ariko ndabona muhiri wacu biriko biragorana gushika uriko uravyumva bavuga ati ndindire mama wanje agende kwanza kwa muganga kugira ngo atore urwo rupapuro ngo arurungike ngaha nongera mbwira kandi n'uwundi muntu mu Buganda amfashe kugenda mu bitaro byo mu Buganda anzanire urwo rupapuro bwo kwa muganga yigeze kumfasha ndi kwa muganga i Kampala insonga zanje ni ndende gose sinovuga muri audio imwe byo kurusha kumviriza niyo mpamvu ndiko ndashaka ko ndakubwira ndiko ndacagagura kugira ngo umwumve kugira namwe museruke mumfashe narabivuze gose iyo ofisi abana benshi bariko barahagirira ikibazo kubera babura abantu babatabara kubera batagira ikintu kibumviriza nanje rero ndiko ndakoma amashi nsaba ikigongwe ngo baze bantabara ingene nova ngaha ngeze habi gose nta muntu yoba agwaye mu mutwe bokwanka kurungika muhira ngo nimpaka atanga amafaranga menshi arenze ndiko ndababereka ati ko ari ikibazo nagize bambandeke ntahe ko nabahaye amafaranga makeya ko ntari bwafate kontra bareke ntahe barahiye bavuga ati nushoboye gutaha utaduhaye urupapuro rwemeza ko wewe wagiye kwa Rojanti biboneka ko wewe washitse ngaha muri Iraq ufise insonga ziwawe zakuzanye rero uje kudutera ibibazo twebwe ngaha muri Iraq ndavuga ati oyaha nimunyumvirize ubu ndiko ndabwira mama wanje twebwe turabanyagatumba twaratwaye n'amazi ntagira haba kugira ngo yiruke kurondera izo mpapuro uriko uravyumva kugira ngo amfashe kugira bankuri no akacambwira ngo ni trike na kinyene mama wanje ngo agende kubirondera hehe kwa muganga ngo kugira birungike ngo kugira jewe mva ngaha rero mwebwe muriho kugira ngo mudufashe mwebwe muriho kugira ngo mutwumvirize nimwumve uko kuntu ndiho meze ndiko ndababara ntagira ikimfasha banse kundungika muhira kandi naramuhaye amahera y'itike akaba ariko arashaka ko nomanza kwanza kumuriha amahera y'ukwezi kumwe angana $250 ngo ntashoboye kundungika ntamuhaye amafaranga yiwe none umuntu yagwaye asabye ubufasha ni bibi rero Audrey arambwira ati izo ngorane zawe ziganira aba bantu kugira ngo bagutunganirize ko wari warabahaye amahera makeya bo gutunganiriza uriko uravyumva ko nari narabahaye amafaranga angana n'550 vy'amayiraki vyari bikwiranye n'amafaranga y'itike ashoboye gutahana iwanyu mugabo bo basavye ko bampaka baronke inyungu zabo kubera aribo ngo bashizemwo amafaranga kugira kutwe dushike ngaha